Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya kubashikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya, ariko kandi akaba ari amakuru aza kugaruka cyane kuba biriko biravugwa mu bisata vya politike be n'ibindi vyinshi biriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni babiri bahoze arabizigirwa bakomeye ba President Nkurunziza. Mu bihe bidasa hari igihugu yabarungitsemwo guserukira Burundi. Mu bihe bidasa kandi bose yabahamagara bataraheze ikiringo kugira bamufashe mu ngorane yabatewe nabo bagendanye. Amaherezo yabo yabaye mabi. Abo bompi nta bandi akaba ari Colonel Jeremy Ngendakumana ndetse na General Major Godefroid Niyombare. Aba bose akaba barabaye abaserukizi b'u Burundi mu gihugu ca Kenya. Uyu Jeremy Ngendakumana nkuko tuza kugaruka mu nyuma kuri General Godefroid Niyombare, uyu yavuze ku igenekerezo ya 16 Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1954 ikiziguro muri komine Bukeho mu ntara ya Muramvya. Azwi nk'umuntu w'umwete kandi arinda, yamye afise indoto yo gushika kure mu buzima. Mu gihe yararangije amashure y'indera bigisha mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1982, Yeremiya yarondera ingene abandaniriza muri kaminuza yigisha ivy'ubudandaji École Supérieure de Commerce ESCO, ayironkamwo urupapuro rw'umutsindo mu bijanye n'amakori. Mu nyuma yarabandanirije iyindi kaminuza yigenga yigisha ivyo gutunganya amashirahamwe y'ubutunzi Institut Supérieur de Technique de Gestion, ayironkamwo impamyabushobozi ya lisanse mu mwaka w'ibihumbi 2014. Mu vy'akazi naho kandi yarabaye umwigisha mu Bukeye n'Igihanga. Yaranabaye kandi umunyabigega, no kuvuga comptable wa societe Boursta. Muri Siruko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1991, ndetse no muri Sikope kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1991 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995. Inyuma y'iganagurwa rya President Melchior Ndadaye, Yeremiya Ngendakumana yahavuye yifatanya n'abari ku rugamba muri FDD. Yarabaye mu mabanga akomeye y'umuhari mu mpera, yaranawubereye umuvugizi. Aho CNDD FDD yagarikiye intambara, Colonel Jeremy Ngendakumana yarasubijwe mu buzima busanzwe, abandanya ibikorwa vya politike. CNDD FDD ishitse ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2005, Jeremy Ngendakumana aratuwe mu bashinga amateka. Mu mwaka nyene gushika mu mwaka w'ibihumbi 2006 agenwa kuba ubugendanira President Nkurunziza, chef du protocole d'etat. Mu mwaka w'ibihumbi 2006 Jeremy Ngendakumana yagenywe guserukira Burundi muri Kenya, ariko ntihatevye kuko yatumwe ko muri Ruhuhu mu mwaka w'ibihumbi 2007 mu nama nkuru ya CNDD FDD yabereye Ingozi yo gukombora umukuru w'umugambwe Honorable Hussein Rajabu. Muri iyo nama idasanzwe rero, Colonel Jeremy Ngendakumana niwe yatowe kuba umukuru mushasha w'umugambwe CNDD FDD. Jeremy Ngendakumana yafatwa nk'umugenzi udasanzwe wa President Nkurunziza. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 haratanguye kuvugangwa ko yoba n'abafise indoto yo kuzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, ariko navyo vyavuyemwo ko ubutegetsi bwa Nkurunziza butashobora kuvyihanganira. Inyuma y'imyaka ibiri, mu mwaka w'ibihumbi 2012 Jeremy Ngendakumana yarasubirijwe na Pascal Nyabenda mu burongozi bw'umugambwe, acarungikwa mu nama nshinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAR. Nk'umwe rero mu bagize inama y'inararibonye ya CNDD FDD, Honorable Jeremy Ngendakumana yarahanuye President Nkurunziza muri Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2015 ko atokwitoza mu kiringo ca gatatu kuko yabona cozanira amahana igihugu. Ivyo vyongereje kandi kumugira umwansi wa President Nkurunziza, maze mu mwaka w'ibihumbi 2017 acarasaba ubuhungiro mu mahanga. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 Honorable Jeremy Ngendakumana ari mu bashinze umugambwe PDG, afata n'umugambi wo gutaha kugira yitoze. Uburundi buramwankira ageze Kampala mu Buganda, aho kandi aca asubira inyuma nubwo yahavuye atahuka mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi 2021. Uyu Godefroid Niyombare tuvuga we yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1969 mu gisagara ca Bujumbura. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 Godefroid Niyombare yarabuze umuvyeyi wiwe Paul Niyombare, yari umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba, yishwe cyo kimwe n'izindi ncabwenge z'abahutu uwo mwaka.
Godefroid Niyombare yakuriye mu Kamenge arizwe n'umuvyeyi umwe yarasigaranye. Godefroid Niyombare arakunda kuvuga ko ivyo bihe bitoroshe yaciyemwe mu bwana vyamutumye akura hakiri kare azezwa amabanga no gusigura responsabilité zo mu muryango akiri umwana na rirya yari umwana w'ikinege. Umuvyeyi wiwe yamwigishije akiri muto kumenya kwifata no kwihagarara ko mu bihe vy'amagorwa, kuko akiri muto niwe yavuga ijambo haba imanza mu rugo. Umuvyeyi wewe ntiyemera ko baja kurondera uwundi mugabo aza kubavugira ijambo kandi yaravyaye umuhungu. Godefroid Niyombare yize amashure mato mato mu Ngagara, ayisumbuye no kuri Lycée du Saint-Esprit mu gisagara ca Bujumbura nyene. Aharangirije amashure yisumbuye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1991. Godefroid Niyombare yarakoreye ishirahamwe Onatel, aranariserukira mu ntara za Kirundo ndetse na Ngozi. Niyombare yinjiye akiri muto mu muhari Paripehutu inyuma y'iganagurwa rya President Melchior Ndadaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Godefroid Niyombare yahavuye aja kwifatanya n'abandi muri FDD mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995. Muri uwo muhari Godefroid Niyombare yarajejwe amabanga akomeye kugeza naho ku rwego rwa Komanda de Regio. Aho CNDD FDD hagarika intambara, Godefroid Niyombare yarashinzwe urwego rwita Etat Major Integre, mu nyuma aganwa kurongora ibisata nka Bureau d'étude mu biro vy'igisirikare c'u Burundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 Niyombare yaganywe kuba icegera c'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 naho aganwa kurongora ibiro bikuru vy'igisirikare. Mu mateka y'u Burundi, General Major Godefroid Niyombare yabaye chef d'état de l'état major w'igisirikare c'u Burundi ava mu bwoko bw'abahutu. Ayo mabanga yayabayemwe gushika mu mwaka w'ibihumbi 2012. Uwo mwaka nyene mu biro vy'umukuru w'igihugu nk'umwe mu bahanuzi bakuru yagenywe mu biro vy'umukuru w'igihugu nk'umwe mu bahanuzi bakuru ba President Nkurunziza. Mu rugamba rwa FDD, Godefroid Niyombare yahahuriye n'umugenzi akomeye cyane yitwa Petero Nkurunziza. Uyu basangiye vyinshi, babanye muri vyinshi. Aho batahukiye mu gihugu, Godefroid Niyombare yarabaye ku kirimba kwa President Nkurunziza. Ahabereye umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare, Godefroid Niyombare ari mu bategetsi binjira mu biro vy'umukuru w'igihugu badasavye uruhusha, babonana igihe cose avyipfuje. Ikindi General Niyombare yasa n'uwisangije nuko yari muri bake bashobora kubwira umukuru w'igihugu iciyumviro cose babona kibereye, ndetse ntiyanatinya kumubwira ivyo abona ko bitagenda neza. Ivyo biri mu vyamuteranije n'abandi bategetsi batipfuza ko President Nkurunziza abwirwa ukuri kose, binatuma anakugwa mu burongozi bw'igisirikare. Nigihaganywe mu biro vy'umukuru w'igihugu, bamwe banka kaguma avugana na President Nkurunziza ntako batagize ngo yigizwe kure rwose. Mu mwanya wa mbere yo barasabwe kuja guserukira Burundi mu Busuwisi no mu Bufaransa, hose aravyanka kugeza aho umukuru w'igihugu amwisabira ko yoja muri Kenya kubera yatinya ko bagenzi we bohava bamugirira nabi. General Major Godefroid Niyombare yagiye guserukira Burundi muri Kenya mu mwaka w'ibihumbi 2013. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 induru zariko ziraduga gahoro gahoro mu gihugu no muri CNDD FDD kubijanye n'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Mu ntango za Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014, abagenerali 13 bahoze bagwana muri FDD barandikiye urugwete President Nkurunziza bamusaba gukura mu mabanga General Adolphe Nshimiyimana yatwara iperereza, ndetse na General Arengiyome Bunyoni yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Izo ntwazangabo 13 zose zabona ko abo bagabo babiri aribo bari bishi igihugu. Mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014, President Nkurunziza yaraboguje Nshimiyimana na Bunyoni kugira ashobore gushigikirwa n'abagenerali mu bijanye n'ikiringo ca gatatu. Niko guhamagara General Major Godefroid Niyombare amukura muri Kenya atarangije ikiringo, amugena kurongora iperereza ry'igihugu SNL. General Niyombare ntiyari mu basinyirwa rwete kandi Nkurunziza yamufata nk'umuvukanyi. Nkuko amakuru abandanya bivuga, mu mezi 4 yamaze mu burongozi bw'iperereza, General Major Godefroid Niyombare yagerageje kwegera imigwi itandukanye y'abarundi, aranavugana n'ibihugu bitandukanye ku kibazo c'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, kandi ico gikorwa yari yagitumwe n'umukuru w'igihugu. Niko gutegura raporo yanditse yerekana ingaruka ico kiringo kizogera ku gihugu no ku mugambwe CNDD FDD. Amatohoza yari yarakozwe n'iperereza imbere yuko General Niyombare agenwa yari yerekana ko uwo CNDD FDD yari gutanga wese ngo yitoze mu kibanzo cy'umukuru w'igihugu yari gutsinda ku rugero rwa baba 62%. Raporo ya Niyombare rero
nayo yerekanye ingene Perezida Nkurunziza yitoje ubwa gatatu bizoteza intureka mu gihugu, ingene abanywanyi ba CNDD-FDD bazocanwa ndetse n'ingene Burundi buzofatirwa ibihano. General Niyombare yahanuye ko Perezida Nkurunziza tokwitoza ku neza y'igihugu na CNDD-FDD na cyane ko bari bazi ko insinzi ibona mu gihe botanga uwundi, mu gihe bari bazi ko insinzi boyibona mu gihe botanga uwundi mukandida. Perezida Nkurunziza rero yapfuye kuronka raporo ya General Niyombare mu minsi 2 gusa yaramukuye mu mabanga, hari muri Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2015. Mu minsi yakurikiye General Niyombare yarahazwe kugandagurwa n'umuryango wiwe urabangamirwa bikomeye. Kugenekerezo ya 13 Rusama umwaka w'ibihumbi 2015, General Major Godefroid Niyombare yagiye imbere y'umugwi w'abapolisi n'abasirikare bamenyesha ko batembagaje ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza mu ntumbero yo guhagarika ubwicanyi bwari ko bukorerwa abanyagihugu bari mu myerekano biyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Iyo tembagaza rya Nkurunziza rero ntiryavuye rikunda. General Niyombare nawe acarahunga igihugu. Ikintu gitangaje cyane kandi ningene ivyo Niyombare yatanze muri raporo yiwe muri Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2015 vyabaye vyose, naho wahawe raporo atayikunze biraboneka ko uwamuhanuye we yari yobahutse kumubwira ukuri. Ngo ni gake cyane rero abakuru b'ibihugu baronka abahanuzi bababwira ukuri, cyane kubiba bitariko biragenda neza mu gihugu. Nabo rero iyo bahisemo kwica amatwi ibintu biranga bikabayangarana mu butegetsi bwabo, ndetse bakipfuza ko babandi bose banse ko babahanura mu gihe bari bakiri mu mabanga bugaruka. Ni mu gihe kandi hari ibindi byinshi biriko biravugwa mu bisata byinshi bigiye bitandukanye, aho ng'abarundi banyazwe amatongo basabwa kwitura severi mu ntara zabo. Umugwi ujejwe ukuri no kunywanisha severi watanguje ku munsi wa kabiri w'iyindwi igenekerezo ya 18 Myandagaro Ngozi mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'u Burundi ibikorwa vyo kwegeranya ibibazo vy'amatati y'amatongo n'ayandi matungo vyabuzwe mu makuba yagiye araba mu Burundi. Umukuru wawo Pierre Claver Ndayicariye yasavye ababuze ivyabo kudasubira kugira ingendo ndende bajana amadosiye yabo, kuko abaserukira severi ubu bari mu ntara zose izakera ndetse na Nshasha. Pierre Claver Ndayicariye yagabishije abategekanya gutanga intayi zitarizo canke kudagacira igikorwa c'uwo mugwi. Kubwiwe iyo nyifato ngizohanwa vy'akarorero. Yanatome kandi iki gikorwa ca severi muri ico gisata ari cahora gikorwa na CNTB, umugujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo. Uwo mugwi nk'uko amakuru dufise bivuga washizwe mu mwaka w'ibihumbi 2006, ukaba warujejwe gutorera umutamatati y'amatongo n'ayandi matungo vyibwa mu bihe vy'intambara zitandukanye. Cyo kimwe na severi ni rumwe mu nzego zavuye mu masezerano ya Arusha yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2000, ariko CNTB ntiyatevye kunegurwa, yagirizwa nko guhengama yorohereza abahutu bahungutse cyane bavuye muri Tanzania karenganya abatutsi babasangwa. Ingingo zo mu gwero zatumye ahenshi hanyagwa amatongo vyitwa ko ari ku bushake ata amafaranga n'amakenshi umbusha atanzwe, ariko ngo yari ategekanijwe mu masezerano ya Arusha. Uko kwiyamiriza rero kwaracafuje izina ry'uwo mugwi gushika iheze ikiringo muri Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2022. Nubwo severi kandi humuriza igice c'abanyagihugu kirafise amakenga. Abenshi bibutsa ko CNTB yari yaciye imanza nyinshi, ariko ko benshi mu barenganijwe batigeze bashikirizwa amatongo canke amatungo yabo. Abanyagihugu bakaba bafise ubwoba ko na severi rero ishobora kutazotana ku murantunge. Abo banyagihugu bakaba bafise ubwoba ko na severi ishobora kutazozana gishasha, bagasaba umugwi kuzokora udahengamye no gutunganiza abarundi bose banyazwe nta nkunzi igiyemwe nk'uko amakuru abivuga. Ni mu gihe kandi mu ntara ya Bujumbura hoho bamwe mu barimyi bavuga ko bahebye kubera kubura ifumbire. Mu gihe irima ry'agatasi riremvye, abarimyi bo mu makomine menshi y'intara ya Bujumbura mu burengero baratabaza. Ifumbire basavye kandi bakariha rirabashikira. Bariyamiriza intunganye mbi y'abategetsi, bakaba bafise amakenga ko umwimbu wabo uzogabanuka. Mu mitumba agashavu karibonekeza.
benshi bemeza ko bataronse ifumbire mu bwoko bwa imbura ifise igikorwa cyo kongereza kanovera k'isi mu gihe cici. Abari bazi ko bazokoresha ire ngikoreshwa mu gihe cirima ubu nabo barayibuze. Uti twararishe ariko nta na kimwe kiraza, ni nkuko umengo baratwivye, niko umwe mu banyagihugu yidoga. Akaba kandi yasanzwe mu Kanyosha ubwo amasoko menshi imirima imwe iratanguye kwerekana ibimenyetso vyo kuma kubera kubura ivyunyunyu. Ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi buremera ko hari ingorane. Uti ifumbire yaraheze mu bubiko bw'igihugu, ariko indongozi zirahumuriza ko iyindi fumbire igiye kuzoshika ivuye hanze y'igihugu, zigasaba abarimyi kwihangana. Ubwo bukene bw'ifumbire bwerekana ko atantegura ihari ijanye n'uburyo hamwe n'ibikoresho cyo kimwe n'umuco mwitangwa ry'umwavu mu gihugu kigizwa n'uburimyi. Ihungabana nk'iryo rero rirashobora kugira ingaruka mbi ku mwimbu n'ubutunzi bw'imiryango. Ngarira amakuru yaragezweho ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari bose kugira ngo nabo baje barashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezegere mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko urakora.